n'ino ntara atayo tuyigereranya nayo. Tembera gato tukinjira aho bavurira amaso mwose akanya muraza kuraba nuko dukoresha ibyuma bigezweho. Babwiye twashitse ngaha ku ivuriro mu Gasenyi turi kumwe n'urirongoye, reka tumubaze mbega mutama bitaba gute? Nitwa Dr. Nkezabahizi David, akaba je ndongoye rino vuriro bita Centre Medical Gira Amahoro. Yego nkuko mubivuze Dr. David twashaka kubaza utubazo tumwe kugira ngo mutwishure. Mbega neza na neza ibi bitaro vyanyu byatanguye ryari? Ni iki mwobwira ababitura? Ibitaro kuvuga yuko ari bya kera cyane, twatangiye mu 2016, imyaka si myinshi cyane kandi ntitwavuga yuko ari mike, twavuga yuko tukiri bashasha, imyaka y'urumba turayiriye. Ego murakoze cyane, mutubiye ko mwatanguye muri 2016 tugerageje guharura bimaze nk'imyaka 4. None mbega ni ikihe kintu cy'akabijya mwobwira abiko badukurikirana kugira ngo baranye babitura usanga nk'ahandi? Ego tugiye inyuma gato ivuriro Centre Medical Gira Amahoro riri mu ntara ya Muyinga, nyine Muyinga bavuga mbere washaka mu gisagara ca Muyinga ibarabara rya Kobero, kubahazi ni haruguru gato y'ibariye ya polisi ujo bikobero. Mbere washaka ni imbere ya garage yo bita Hashama, urumva yuko ari ahantu hafi cyane uvuye ku isoko mu gisagara ni iminota mikeya cyane. Hanyuma ku bijyanye n'amaserivisi dutanga, ivuriro Centre Medical itanga amaserivisi nka yose, ni ivuriro n'ukuri novuga yuko ryikwiye ritanga amaserivisi nka yose. Ucinjira urabona ku pancarte na byose biri hariho consultation, kukeneye umuganga mukuru hariho consultation ku bijyanye n'amaso. Umaze gushika indani mu ivuriro hoho n'ukuri ni nakararuhore, umaze gushika nko muri service ya laboratoire ukabona ivyuma bihari, ukabaza ibihakorerwa bijanye n'ibipimo vyo mu maraso, amafyigo, ibitigu, tutavuze utwo duto twa malaria, twa tifoide, ingwara zandukira mu mibonano mpuzabitsina, ingwara nka yose, mukoyo, kubijanye no gutanga umusarani. N'ukuri laboratoire y'iwacu nibaza yuko nino ntara atayo tuyigereranya nayo. Tembera gato tukinjira aho bavurira amaso mwose akanya muraza kuraba nuko dukoresha ibyuma bigezweho. Ego murakoze cyane bakunzi ba Iwacu Top TV, kugira ngo murumvise ko agerageje kubasigurira amaserivisi akorerwa hano ahantu, numvise ko ababwiye yuko hari ibintu byinshi bihakorerwa kandi byiza cyane, ari naco bituma tubatumira ngo mubandanye mwitura bino bitaro, kuko hari nkuko bivuze hari abaganga b'inzobere kandi babisobanukiwe. None ga Dr. David twagiye tubabaza akabazo, mu misi twari ngaha tubona abantu bariko bari mu tournage ya cinema kandi twarabonye neza ko mwabafashije. Rero nkuko badutumye twe dukora Iwacu Top TV, batubwiye ngo tubashimire cyane. Nakahe kajambo mwobwira Iwacu Top TV? Iwacu Top TV nababwira ati n'ubundi ni karibu barisanze. Yego umwanya wari wose muzoba mudukeneye mu buzima no gufashanya, tubafashije muri iki mukadufasha muri kiriya, ibintu bitarabije imbere neza rwose. Top TV rero ni karibu kandi tubandanye dukina amasinema. Sawa murakoze cyane. Nkuko abivuze arayipfurije ikaze Iwacu Top TV. N'ikindi gihe muzoba mukeneye ko abafasha
mu byo ashoboye ngo azobafashe. Rero namwe bandanye mukurikira ibiganiro bya Iwacu Top TV nkuko mwavyibitse twari ku ivuriro Centre Medical Gira Amahoro riri mu Gasenyi imbere yo kwi garage yitwa kwa Hashamo. Twari kumwe na muganga Dr David. Turabashimiye cyane. Namwe turabashimiye gose. Okay, Imana bahezagire bandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Iwacu Top TV. Bataragira subscribe bandanye mukora subscribe kugira ngo dushize ku kintu ushobora kukibona ubwa mbere. Murakoze cyane, turabakunda bandanye mutera imbere. Imana bahezagire.